Ibaze nawe imiliyaridi indwi zirenga z'abantu bagize isi ico twoshikako turamutse dukundanye kandi tukanubahana. Nawe vyibaze. Ibaze iyo haba hatariho ukutababarana no kwigungirako ngo umuntu yumva ashaka ibirenze urugero. Ntiyiteho abandi ahubwo agahahamira ivy'abandi. Ibaze iyo hatabaho kwigereranya n'abandi. Iyo zina muntu wese wogira ngo ari mwihiganwa rya wenyene, ari nako ashigikira, agakurikira, agakomera amashi n'abandi muri ako kanya nyene. Birashoboka ko tuzorinda dupfa ibi tutabibonye, ariko ico twese dushobora gukora no kwiherako tukiraba neza tutihenze. Itangurire ko ubunyene kandi nturorere kuko ejo habaraba buvyutse. Hitamo gufasha abandi ubunyene bwa jisho. Hitamo kuba akarorero keza uno munsi nyene. Nturorere ejo kuko aho uri hose uri kumwe n'abantu. Utitaye ku kuntu wibwira kuri incabwenge wize neza ukaminuza, utitayeho amafaranga n'inzahabu wegeranije, utaravye wishima uvuga ko ufise ingabirano nyinshi, ubwitonzi, ubugwaneza, ukuvuga neza n'ibindi, vyanka vyakunda nta kamaro ko kwishira hejuru wivuga uko utari. Kuko inyifato yawe mu bantu irakwiye kugira ngo abantu bamenye neza uko uteye. Akarimi koko karavuga nitariho. Kwifatanya n'abandi biruta vyose. Ego niko biri. Uwuriwe, ingene uri n'ingene umeze nivyo vy'ingirakamaro cane kuruta ivyo ufise n'ivyo uvuga, kandi bizohora uko. Uwuriwe umuntu abipimira ku kuntu utuma abo muri kumwe n'abakuzi biyumva. Itware neza kuri zina muntu, hitamo kuba iyo mpinduka ukeneye kubona hano ku isi uno munsi. Itware neza kuri zina muntu, wishire mu kibanza ciwe, kubera ko ntuzi umutima mubi n'umubabaro woteza umuntu muri kumwe. Ntuzi ingene amajambo yawe ari inkota ikomeretsa canke ari umuti uvura umutima wiwe. Menya ko hari ivyiza vyinshi ushoboye kuba hafi y'umuntu. Tegera ko hari akarusho keza mugenzi wawe ashobora kuronka umubaye hafi isaha imwe gusa. Bimbarutso ituma hagira uwukubita agatima impembero ko hakiri iciza muri zina kiremwa muntu. Bimbarutso ituma hagira uwundi muntu yiha icemezo co gukora ineza ahari no mu bantu bari kumwe. Bico kintu ushaka kubona cagwiriye. Buri munsi kora ibintu vyiza. Bikunaniye kora ivyo ushima ko wokorerwa. Ubugwaneza n'agatima keza birandukika. Ubana na suneba ugasuneba nkawe. Iyo ukoreye iciza umuntu, uwo muntu nawe aragenda agakorera ivyiza abantu bahura. Urashobora kugira ico uhinduye hano ku isi uyu munsi n'indi minsi yose isigaye. Itware neza kuri zina muntu kandi wubaka abandi. Ubahuka ukuze uwo bishoboka, umugeze ku rugero wewe ubona ko rukwiye ko yogerako. Abantu bose bafate kimwe mu mibereho yabo, nawe wumva ko wari ukwiriye gufatwa. Ntubigire kubera ko bose bameze canke basa neza, ahubwo kubera ko wewe ari kuteye, kubera ko ari kuri. Uramuzi ko ivyo dukora vyose ari imbuto tuba turiko turatera. Uzokwimbura ivyo wateye, kandi ingero ugeresha niyo nawe uzogererwako. Ivyo vyose urabikora kugira ngo niwarenguka ibukama uzosiga amahoro y'isi imeze neza gusumba uko wayisanze. Ndagukengurukiye kuba wabanye nanje. Jewe nako ndakubwira ibi nitwa Gusenga Derike. Iki kiganiro naco cahinyanyuwe mu kirundi ciza n'umuronzi mu kirundi c'abarundi n'umwubahwa
Patrice Ntafatiro. Ntiwibagire gukora subscribe cyangwa sabone nimba utari bwabikore. Wakoze kuhaba. Imana ihorane nawe, izokuzigame gushika ku kindi kiganiro nzogira.